mu gihe umuvanzi w'umuziki Iradukunda Divine Grace azwi cyane nka DJ Ira ariwe yavugije umuziki mu biro byo kurahiza umukuru w'igihugu w'u Rwanda Paul Kagame, hatanguye kwibazwa niba ibyabereye kuri stade Intwari i Kigali byobaho i Bujumbura. Akoresheje urubuga rwa Twitter uwihaye akazina ka Nihombandi yanditse abaza niba DJ Brian canke DJ Sonia bo bahabwa ikibanza nabo bakavugiriza imbere ya Perezida Ndayishimiye. Yanditse agira ati abanyarwanda ntibagira ishari, nta nzigo bagira iwabo. Muri Hussein nka DJ Brian canke DJ Sonia bariko bavuza nko kuri stade Intwari Perezida Neva ahari. Iryo jambo ntivyatevye, Nihombandi yahavuye aronka inyishu ivuye kuri bamwe mu bo yabashije gutaginga. Uwo nawe ni Sibizi wa Semavumba. Uwo mugabo asanzwe atazi kwigumya yamubwiye ko vyokunda ari uko nabo basanzwe baba i Bujumbura, ngo kuko DJ Ira cyo kimwe n'abandi nka Bisozo bo basanzwe baba i Kigali. Yanditse agira ati ubu DJ asanzwe aba mu Rwanda so gusa na Bisoso. Natwe abanyarwanda baba ngaha i Burundi bakora ivyunguka barakora akazi aho perezida aba ari. Nihombandi ntiyanyuzwe kandi ntiyaripfanye, ahubwo yasabye Semavumba kumuha akarorero kamwe ko ngo kazoba akamukwiye. Ico yasaba kakaba kari akarorero kamwe k'umunyarwanda umwe aba i Burundi iyo bamaze gukorera hafi ya Perezida Ndayishimiye. Ariko simbizi akabataho twabonye yoba yasubiye kumwishura kugira ngo amuhe iryo zina. Ibi bikaba bivuzwe mu gihe umukuru w'igihugu mu kiganiro aheruka guha abanyamakuru ku munsi witiriwe inkerebutsi yari yamenyesheje ko atamunyarwanda n'umwe akomiriwe kwinjira mu gihugu naho imbibe z'igihugu zugaye.